Şup. Şup. Ari ne? Şup. Mbwira ndiko ndakumva. Ariko shukwe kuko muntererana n'ukuri. None ubundi nawutiranye gute tukicara? Aho nshobora kubona ko ndemye. Ndagusabye basi gerageza urondera amafaranga ntware kwa muganga. Je ntako nageze sibyo? Reka usanga aradufashije. Kantwara kwa muganga. Uri mbere ibintu atakoze yuko sinabimubari ibintu atakoze kuvava yacaza kubikora. Genda umubwire ko ndemye. Usanga arabyemeye. Ni wihangane ndazi yuko Imana iza kugukiza nta bindi ngaturinge. Reka shukuri Imana ifashe wifashije. Ntabwo uza kunkiza nicaye kunyenisha. Basi gerageza nkamushika. Ubundi bibaza ko nikora kuri indi ko atanamagara mfisere. Uburyo nagenda kurondera. Shukuru simba kwa muyomba umbwira ko ndemye. Gerageza ugende mwana wa mama nje ndapfuye. Ndagupfa. Gerageza basi umuntu kwa muganga ndapfuye. Apfa ubundi ndakubwa ko ugomba upfa. Ndumva ko ndemye n'ukuri biratse. Ndagusabye shukuru ndakwinginze n'ukuri. Gerageza basi genda umwinginge n'ukuri. Reka mpfe kugenda. Ariko ubwo ngomba ngendeje ndabizi yuko. Namwe gusa nyine sinzi. Ndagenda urabe hari igihe uguha. Sawa. Kandi unyarukire shukuru ntuzigende ubu. Ariko nawe wifate. Sawa. By'ukuri pe iyo wamenye nagiye maze kujayo namwiganiriye mu yomba ndamubwire ikibazo gihari ariko ibintu yanyishuye ntabwo wabijaye ntako ntakoze pe reka wumve ko nayerereye ahantu hose bishoboka ariko ryanye nzi isaha nabuze n'umuntu n'umwe yonyumvirako ndetse no mu bantu twahora tugendana bose bantereranye nibyo byawe ndi nakunda kubarira wowe komeza ushishikare wihangane ndazi yuko Imana ihari kandi kubona umva epfo nuko bimeze je ntako ntakoze pe wumve ko atako ntagize
urazi yuko uri mushikanje kandi nkunda cyane, kandi ndazi yuko babaye, ariko nanjye ntako ntageze. Bandanya wihangana, ndazi yuko Imana iza kugukiza. Eva, ko udashaka kumvugisha basi. Eva, 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 ntumbwira ko wapfuye. Eva, none ndiko ndabona ntabarizo. Eva, praise, Eva, mana oya. Urabizi ko atari jewe. Eva, byuka, praise. Eva, ndababaye umutima urarira kubona bonemera bansirangira inyiri umuryango bizeraga warantereranye nsigara ndijinyene mu mwijima w'ubuzima ndababaye amarira haratemba nibaza icyo nakoze ngo bansige uku habona hora nitabanje n'abankunda ubu baranyeje sinzi iyo nzokwira ariko ikirushirije kumbabaza cane ni mushiki wanje itaba Imana yari umuco wanje yari humure ryanje ubu asize icyuho kitazigera kibwa ndababaye umutima urashemuka ijwi riwe sinzorisubira
ugenzwa n'amaki muri kino gitondo. Mamudogo urabona cyo yuko atakintu nabwazeho kugoza, ariko aho bigeze mvuze ati reka ndakwikoreko. Ive tujya tuvukana ararembye pe, kandi bari muhira nta na cumi dufise mu nzu kuryo nava ndamutwara kwa muganga. Nanje kwisabira nimba ufite amafaranga badutize basi ndamutware kwa muganga. Nukuri cyena mahera mfise, aho ubona nta n'ikingorongoro na kimwe mfise, nta n'amahera 5 mfise mu nzu. Ndo ndagusabye basi nimba ari 10,000 bituma masi ndamusimba. Umbiriza ibyo ndakubwira nko kurabyumva, nta na 10 mfise, nta n'ikingorongoro mfise, urana n'ikibada uwombaza ngaha mu nzu ntacyo mfise, ndakandera nukuri ntacyo no gufasha, nta na kimwe. Nene bamushaka nkora iki kure? Nene kubwira ngo ukore iki? Nanje nuko nta na pastamoro mfise no ngaha mu nzu ntume ndaguha. Nta kintu na kimwe nukuri. Uko mbona ndiko ndera kabisa. Nakwinginze Mamudogo nukuri umfashe. Nibyo ndakubwiye we ntubyumva. Nakubare ko atani kingorongoro na kimwe mfise. Na parastamoro ko nukuri. Sawa. Urumva nije mfise amahera, Mamudogo baze kuyora mu nzu ndabahe. Ndafise ayo konona. Kera safi Po arosanze ngiye shaburya nibyoroshe. Meze gute none? Shacheza kuko atari sawa kumwe. Obe. Je ikintu cyari kinzanye sikindi. Narinje kwisabira nimufite amafaranga yantize. Mushikanje ararembye. Nzoya gusubiza. Ndebe. Yego. Bajya. Arashigiye kwe. Nazungutse mvuga ati reka nitume basi ndakwikora ko wewe nk'umugenzi waje. Mama we. Ubwo ryari nduheruka tickets ubimbi. Ujya munsi na mfise amafaranga. Nukuri ku Imana menga na mfise 10,000. Ubu naho urabona ndi mu bindi mu byashuma nirukurana ko n'igihe cyo kurera akazimba murabona ko. Abantu kwibasa ndaye gusabye. Tumukora uburyo bushoboka basi uma basi na 10 basi dimire yonyine basi kugira ngo nje kora basi ko tuma ndamusimba namwita. Shako. Uri mu bantu jewe ntufa ni nuvuga ati ngo nirengagize. Uri mu bantu jewe mfise no kwima. Ndabizi yuko ibyisi bigoye. Deje umuntu anagwaye kabisa. Ngaho nagenda babaye. Mugabo just now ubu tuvugana nta mafaranga afise n'ukuri. Niba ndi kudukoresha. Najahangiye kurondera n'imiburi ndazi. N'inyuma y'indutsi birundi baza n'inzu afise amafaranga. Kurana naho no bandi afise higiye aje ndi inzu. None ntabandi mu miryango muki kubyukuri pegana mbengana uko ndetse nagerageje byase. Basi uratereza amasengesho nayo basi. Erega ubundi kubaho k'umwana w'umuntu n'Imana.
rimba vyansi Imana ishobora kugufasha. sawa reka ndavyizera uko turi kumwe. Kim, gutambwiye nizo nyabigeze passport yawe. Bigeze muri pafe ahandi iyo bigeze. Oya nyine ndakubaza amakuru wifiseko. Ko naherutse mbwira ngo hasigaye iminsi mike naraza uboswe n'iyi minsi ashobora kuyibura uzoyibura. Gusa kumubikurikirana kugira ngo urabe uko biragenda. Nibisanzwe n'uko kubera ibintu byahari urabizi ko atari byo kwihutisha. Nizahari yabisaba ugende bukebuke. Ibintu byaho bigenda buhoro buhoro hariya si ukwihuta. Ivyo ndabizi niwe mpamvu wenda kubajije. Ndege naco tabikurikiranye nibaze ngo Benshi bikurikirana gute. Awuti nawe ntumuntu akoze nazo ubwenge. Mbaze kubikurikirana ibaza aho bisigurira. Ivyo tuvyihoza n'indi sije kubera ivyahariya n'ivy'igihugu sha ntawo vyinjiramo. Tuzobirindira aho bizobonekera niho tuzogera niho tuzovyakirira. Gusa we nawe urazana udusije tw'uburofa ngo uba wabuze gutera umuntu ugaca uza kuzana udusije twadeye. Ushaka nzanisha zirya gute? Wowe nyine bwawe urazi ukuntu bashuhije ngo pasiporo ngo kuno zunguka pana sije ngo uko ayirondera itunguka noneho n'amafaranga wasabye zenda yihorera. Bro nyamba mufise amaseresi yanyu mukura hariya muntu uzenya ntuza kuyantako wenda bikubajije kubera niwe watanguye kunshusha ngo shaka pasiporo ndagutiza amahera urumva ndavuga ati geno sabera ndevu hama cenzo yo gutiza amahera nkagera kuza kwituka ubu naho tanguye kumbira ngo ndakunda kuzana sije z'uburofa bro happy kweli yaba nkaka kadesi wabonye rero ibyo abayibereye mu kazi ngaguma mu finale nagatanga abaho nafise ryari ne wabikoze toka siyo mwaka beta wewe jewe kunyitiranya n'izindi ndacakwereka mu kanya panitse man shaka neza wadownloadinze kuri nani downloadinze kuri zijyana kweretse nizo nagize nizo na downloadinze uya wewe nyerekanye nizo wakoze wewe pana izo wagize iki zose ko urenze no kana kwitiranya n'amafaranga bakatse Injira Bro, madiri nzo yaguha kweli ndabona naza hanze. Je udonzanira irya musheri wawe uzomunzanira. Wowe sujya wenyine ahubwo we ngoma ndaguha madiri ahubwo. Kuburyo n'abakobwa bose bo kukazi. Ngoma ndabwira ati muze ndabereka ahantu muza murakoresha inzara. Usanga ukorana n'abakobwa bibanira. Egaje amaboko yonyine ndayasigira 2025 ntibiravana n'ibyo ushaka ko ndagusiga. Bro, ikibazo se c'amahera. Ahubwo reka kwirirwa urigira ibikorwa byawe gusa nivyo byivugira. Sibyo? Usanga babanira ndugu arashobora kuza umuntu kamubwira ngo 2000 ukazawumva. Ngo yangu ni menshi. Nzana ngo ibihumbi 10. Oya jengerageje kubaraba bose n'abantu nta mwana arimo n'abantu biyemera bose. Sawa reka ndindire. Je ntabwo ari sawa
kubera ahanini je kinzanye hano nujya mushikanje Ivete yagize iki yabaye munyora ziko tekinebwa zo kugora ariko muri kano kanya navuze reka nze kukuraba kugira ngo ndakwikoreko Ivete ubu tuvugana yararemvye kandi ari muhira narenje hano rero nje gusaba basi uko wamfasha ukadufasha ukaduha amafaranga nkamutwara kwa muganga araremvye kandi ari muhira yego Dogo ndakubaza ikibazo mw'iyi minsi hari mw'iminsi n'akazi mfise ndiko ndakora usubirakora aya ariko bigwahereye mwe ku by'ukuri je ntabwo ubu ndiko ndaherera kuko ncunze Ivete muhira okay yafashe cyane haraciye nk'igihe byatanguye bwihuke twibaza ko ari ibintu bitoya ariko pe ahantu bigeze ndabona yuko atagiye kwa muganga umengo ntidashobokana kwakira kubw'ivyo rero mushaka nifuza yuko badufasha amafaranga mugihe tumutwaye kwa muganga Dogo mw'iyi minsi je n'amahera afise ariko namwe muze muraraba neza none hageze aho twe twarabasigiye muhira sibyo hageze yaho ushobora kubura amahera yo kwivuza kugura n'imiti muri farumasi umuhungu n'inkumi mubana mu nzu harya Frema mwana uko je ntako nagira none mama wanyu nawe yapfuye taca abasigiye wenda gusabye twarubuza mu rugo iwanyu avuge ngo tuje kurabanga ivyo musiki wacu yasize n'ibiki n'ibiki byose simwe mu rya simwe mu giriki none hageze aho mubura amafaranga yo kuja habuze nyina basi na 5000 yo bugura kinini muri farumasi mwana ukuri yaba hari ntabwo nakuzaho kugora bizarereka rero kwishisha amajambo n'ubundi atacu ndiko kumarira kubw'ivyo rero je n'amafaranga afise kandi bikintu hajya mu ushobora gutanga amahera uje kumuvuza nuko ndagusabye pe basi nibwo ibihumbi 10 kumukura amahera kandi yaba hari sinabwira kuyokoza uri umwishwa wanje ndabizi mugabo yaba nafise amahera ntakwana yarenze avuga ati mvuze umwana none ubu kuri mwese ko muduteranya ubushasha tubago swatirana none negasha we ubukene bari ntabwo ubona ubukene bari urabubona ubwo wavuze ko akazi kabuze sibyo none wabuze ikintu kweri woshora hajya muhira kugira ngo mujane kwa muganga ahubwo gutera ndakurembana ko kose kandi umuntu usuke achibasireka nawe Buriza je naje gusenda gufasha genda wewe yaranje sibyo uri umuntu w'umugabo urakuze Roma urakuze none nyimbo nganuko ubuze amafaranga yo kujana njya mwana kamaga ni watunga umugore naho n'abana uzoca bigenda gute muri babiri murashobora kwifasha mwebwe hajya mu rugo nimwatunga ni wagera urugero wowe utunga umugore n'abana uri hano inzu sibyo bizoca bigenda gore gawe ntuzurongorera hajya uzotegeza uje gupanga cyangwa yubakinze nacho reka ntume nja kwiyaranje sawa genda gukora bigira ahubwo uresha umwanya hariho abantu baba bamize iminsi y'inama ushatse kuvuga ariko ufite nakubaza aho nta n'isoni kubera ngo ni amahera ufise erega jya habuze gato mvugire bro hari ibintu bimwe umuntu aba akwiye kuzabirengagiza amahane none amahera baguhembye ejo ndazi warahembwe n'isira amahera baguhembye akanya yagiye no musi kuva mu gatondo turapfa ngaha
mwenzetu nta nicaye turanywa kuva tuvyutse nta kintu na kimwe urayaguramo kuva ejo mw'ijoro twinjiye muri ino nzu ntayo mahera yanyikiye bro amahera nayanje saya abandi bantu nayawe none gufasha muyomba wawe gufasha muyomba wawe ko umuntu ahembwa amafaranga afise ico yapangiye eske nayapangiye ibyo hanze ya business ziwanje erega kuba narahembwe sawa narahembwe kandi amahera umuntu aza kuyahembwa ayafitiye umugambi bro kandi icya kabiri wowe no kwibutsa twebwe turakuze rabaje ukuntu ngana urumva jewe ubu nkeneye kwiyubaka n'umuryango wanje mushasha ngiye kubaka na jewe urumva hari ibintu bimwe bimwe c'amanza nkashira ku ruhande bro abantu bamenyereje kuzira bafasha atabwenge bopfa bagize bazogumara bapumba bafu mu mutwe imyaka yabo yose rero umuntu kureka kumufasha si uko uba mwasi hari igihe wire kubibona kugira ngo nawe ubwenge Fide ivyo byose uvuze birumvikana mugabo wibuke ko basizemo akantu k'indwara ntiyakubwiye ko ashonje ntiyakubwiye ko yagugura impuzu Ivi byose bako abase kudufasha ivi nabwo ucumvana ivi badutereranye ivi byose nabwo byari kuba ivi ariko nawe nuca ubigenza nk'uko ivi pre ndagusabye ivi nambo zo kusiga jenyene ivi bimbe ko nuca mbaho gute ivi come on ivi ndagusabye byumva kumbabaza cane ni mushiki wanje itabimana yari umuco wanje yari humure rijanje ubu asize icyuho kitazigera kibwa ndababaye umutima urashemuka ijwi riwe sinzorisubira kumva twaseka tukavugana tukabana mu rukundo ubu nsigaye nibuka amarira kanyuzura Allo wambona ko sabira ubufasha ubu tuvugana yapfuwe arapfuye kwibuka urukundo riwe iviza